turatekereza ko nta kibazo mufite, natwe tumeze neza nta kibazo, umwaka ugiye gushira turi bazima, turashima Imana. Turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 2020. Hirya no muherereye bimeze bite mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Burundi, mumeze mute? Turategeza ko ari amahoro mazima. Turi kumwe rero bakunzi bacu, dugufitiye inkuru abasoda benshi cyane twaganiriye, batubwiye ibibazo bafite bashaka kugeza kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugiye kubabwira bimwe muri byo, hanyuma namwe muraza kugira icyo mubivugaho. Aba basoda ese kari benshi, nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye arabafasha iki? Nayo bateguriye, ariko bavuga ko bafite ibibazo bikomeye cyane. Aba basoda rero reka tuze tubatumikire nk'uko biri muri ubu butumwa babagejeje ku bitangazamakuru bitandukanye. Ntimujye kure, ndaje mu kanya. Bakunzi bacu, bamwe mu basirikare barabaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye atarigera abagendera kandi bafise ibibazo bashaka kumutura. Ni ibibazo byinshi, uramutse urebye mu by'ukuri turaje tubibagezeho mu masegonda makeya, ariko mu by'ukuri iyo ugane nabo wumva ari abantu bafite ibibazo bikomeye cyane, kandi mu by'ukuri ushobora kubona bishobora guteza ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko bamwe mu by'ukuri bavuga ibibazo bijyanye n'amafaranga, abandi bakavuga ibibazo bijyanye no kutumvikana hagati yabo, abandi bakavuga ku kibazo kirebana na Prime Niyongabo. Ni byinshi cyane, ndaje mbibabwira. Kuva abasirikare bavuga ko kuva Perezida Ndayishimiye arahiye ku igenekezo cya 18 Ruheshi 2020 yaragendereye intara zose z'igihugu, ibisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu, mbonera kure n'abandi banyagihugu, ariko bamwe mu basirikare batwandikiye baridogera ko umukuru w'igihugu atarigera agenderera abagize inzego z'umutekano. Ivyo rero babivuga mu gihe bafise ibibazo bipfuza kumutura, cyane ikibazo kijanye n'abasirikare bamaze umwaka badahabwa amafaranga. Ubwo twatangiye kubabwira ibyo bibazo, baciro mu bikorwa vyo kurwanira amahoro muri Somalia bene n'ikibazo kijanye n'amafaranga ya ENSS. Ibyo wenda abasirikare baraza kubyumva cyane kundusha. Abasirikare baridogera kandi ko batarigera bahabwa ijambo mu nama, mu manama bakoreshwa n'abo batwara. Baripfuza ko Perezida Ndayishimiye yokosora ku karenganyo rero, hanyuma bakabona ijambo. Wenda ngarutse gato kuri ibyo bibazo ko ari bibiri. Hari ikibazo kimwe cyo kuba hari abasirikare bamaze imyaka myinshi barakoze mu butumwa bw'amahoro bwo kugarura amahoro muri Somalia, ariko kuva icyo gihe bakaba kugeza n'uyu munsi batararonswa agashahara kabo, agashirika bute kabo, amafaranga bakoreye. Ikindi cya kabiri, baravuga yuko mu gihe habaye nk'amanama bakoreshwa, usanga badahabwa ijambo kandi aribo baba bafite ibibazo bashaka gushikiriza ababarongoye. Reka duhere kuri uyu wa mbere watwandikiye agira ati: ndabaramukije, hari akabazo nipfuza ko mwatubariza. Uyu mukuru wacu w'igihugu kuva agiye ku butegetsi ntarigera akoranya inama n'imwe n'abasirikare ngo yumve iryo bagona, ngo yongera ababwira ikiri ku mutima wiwe. Nka mwebwe muri mu ncabwenge mwumva ivyo bintu ari vyiza kuri Commandant en chef des armées, none niba afata ibindi bisata vy'igihugu canke nta gaciro inzego z'umutekano? Twebwe twibaza ko hariho ikibazo atinya ko tumubaza, cane nk'ibibazo vy'abagira bakukuruke mu gisirikare no mu gipolisi. Uko vyifashe ubu nyene, aba officier batanguye kuronka pension bashikanye imyaka 50, abasuza officier bashikanye 45, abasirikare batoyi bashikanye 45, nabo bose bahora baca babaha amahera muri ENSS, naho uyu mwaka ntayo babahaye. ENSS barinumiye n'ubu. Ico ni ikibazo gikomeye cyane, bose barabuze n'umwe babibaza. Rero ngira yoba yatinye nk'ivyo bibazo kari vyo bomushikiriza ko. Iki kibazo twarakirungikiro bamwe mu ntwazangabo mu gisirikare ngo twumve ico bakivuga ko uwo ni wa wundi ugikomeza kuvuga. Bose batwishuye ko ari vyo Perezida Ndayishimiye atarigera agenderera inzego z'umutekano kuva ashikiriye amabanga y'umukuru w'igihugu. Umwe rero yatubwiye ko Perezida Ndayishimiye bamwiteze ku igenekezo rya 18 Kigarama, inzego z'umutekano zizoba zimwifuriza umwaka mushasha wa 2021. Tubibutse ko kuri iyi genekerezo, kuri itarike
uyu mukuru w'igihugu yagendereye ingabo, ariko ico gihe kwari ukugira ngo ingabo zimwifurize isha n'ihirwe mu mwaka musha wa 2021. Yanongeye ko kandi ikibazo c'abakukuruke kidateye ubwoba kuko kiri hafi gutorerwa umuti. Kubwiwe ikibazo c'abataha bavuye muri Somalia ntibahembwe nico giteye ubwoba. Yanditse rero, undi yanditse agira ati nivyo nta nama nimwe aragirisha inzego z'umutekano, ariko ku 18 z'ukwezi kwa 12 zizokwifuriza couple présidentielle les meilleurs vœux 2021, aho bahora havugirwa vyinshi ku bijanye n'amapension. Ni dossier isaba abahinga benshi kandi ubigeze kure, sinibaza ko yotinya. Ahubwo ikicuka abasirikare batashe bava muri mensier de la paix bamaze hafi umwaka badahabwa nico kigoye ku bwanje. Uwo nguwo numwe mu bavugaga kuri iki kibazo. Iyindi ntwazangabo rero nanone twabajije ko yatwishuye ko atibaza ko Perezida Ndayishimiye atinya iki bibazo by'abasirikare kubera atani ivyo babibaza. Avuga ko abasirikare batewe ubwoba ku buryo ubajije ikibazo umukuru w'igisirikare Prime Niyongabo bamwishura ko kizira ko mubaza ikibazo mu gihe kitari bwabazwe ubutwaro umusoda ku rwego rwo hasi. Iyo ntwazangabo kandi yanditse igira iti nivyo nta nama aragirisha, ariko nibaza ko atari ugutinya ibibazo by'abasoda kuko ntavyo bakibaza. Prime yarabivye ubwo iterabwoba na mwene ntavyo bakimubaza kuko akubwira ko mu kugira ubaza ikibazo ari ukuba uzi ko abagutwara directement vyabananiye. Ubu rero benshi baratinya, ahubwo ni umva iyo ntwazangabo nikikomeza ivuga, ahubwo nibaza ko Prime yamubwiye ko ivy'igisoda abibona. Umusirikare wa kabiri yanditse agira ati twashaka mudufashe musubire kutubariza abasirikare twatashe tuvuye Somalia. Ubwa mbere mwaravyanditse, umushikiranganje ukwivuna abansi arava mu gacerere atwemerera ko vuba cane bagiye kuduha amezi 6, none raba ukwezi n'inusu kuraheze abivuze, ariko ntaco baduhaye. None ko yari ratangaje ko amafaranga yabonetse abaciye bayashira hehe? No kuri nakamaramaza. Ubu turi contingent na batayo 3 tumaze gutaha ataco baduha. Jewe batayo 3 turi kumwe twitwa ko twatace vuba, turaja mu makonje, none bamwe kugira bagaruke ku kazi barinze kugurana agatike, abandi inzara yashatswe kubicirayo. Iryo si baranukuri. Ariko kandi abandi batashe mu kwa 2020 igihe batugabanije aba bose ntibarahembwa. Tiduheraniwe kuva mu kwezi kwa mbere 2020 gushika ubu. None ga yemwe amahera yacu aja hehe ko ibindi bihugu vyose tuba turi kumwe muri Somalia bahembwa ku gihe? Iki kibazo rero ntawe twaronse agifitiye inyishu. Impamvu basirikare bava muri Somalia bakamara hafu kwezi batarahabwa agashahara kabo. Bamwe rero baridoga ko iyo bagiye imiryango yabo isigara yifumbereje kubera bagenda basavye amadeni muri SECAD, iyo nayo ikajitangura kubishuza kandi izi neza ko amafaranga ya misomo ataratangwa. Ni gutyo rero abakenyezi bagiye kuraba bagasanga udukonti twarugawe na SECAD iyo iri hamadeni abasoda bagiye bafashe. Abasirikare bari bagize ikizere kuwa 30 gitugutu igihe umushikiranganje Tribert Mutabazi amenyesheje ko imishahara y'abavuye Somalia yari yabonetse. None ayo mahera yaciye aja hehe ko n'ubu abasoda atacu barabona? Mbega hoho ni kuki igisirikare kitopfa kiba kirarishe conyene amezi makeyi kugira kitabare abasoda mu gihe kibazo kizi neza ayo mahera abari mu nzira? Iki kibazo ibi bibazo dushize ngaha tubabwiye mu by'ukuri byagiye bishikirizwa n'abasirikare benshi, biboneka ko bibaraje ishinga. Kumbure Perezida Ndayishimiye
nawe bifuza kubimubaza cyane ko iyi leta ya Evariste Ndayishimiye ifatwa nka leta mvyeyi, leta nkozi. Ibibazo rero by'abasirikare ni ibibazo bashaka kwibariza Evariste Ndayishimiye directement, ariko nkuko twabibabwiye bamwe bavuga yuko bigoye cyane kumushikako, cyane ko na cyane ko Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yababwiye ko atakibazo bagomba kubaza umukuru w'igihugu kitabanje kunyura kubasoda barongoye igisoda ku rwego rwo hasi. Rero ntituzi ko bizakemuka, ariko ubwo twateguraga iyi nkuru twaje kuronka amakuru meza yaturutse mu gisoda c'u Burundi ko akamwemwe ari kose ku ngabo z'u Burundi zahora muri Somalia. Abavuga ko mu butumwa bw'abasirikare bahora barondera amahoro muri Somalia bari bamaze hafi umwaka badahembwa. Abasirikare baraye bamenyesheje ko igice kitari gito c'amezi bari baheraniwe bari bakironkejwe ku 21 Kigarama 2020 bahawe rero amezi 9. Urumva ko bameze neza. Ikindi canezereye abasoda nuko babahinduriye ikiciro babavunjiramo igiciro, babavunjiraho amadolari mu gihe bahora babavunjira ku giciro ca banki y'igihugu, igiciro kiri hasi cyane. Abasirikare rero batubwiye ko ubu babahaye akarusho kaboneka, naho batatubwiyeyo babavunjiye ko umwe muri bo yanditse ati kare idolari naho ryaduga gute, bahora baguma bavunjira kuri yayandi, ariko ubu naho batashikirije igiciro cyo ku isoko bahaye akarusho kaboneka. Abasirikare rero bandikaga bashimira uko hari icyo ibimenyesha amakuru byakoze. Ati si mwebwe mufata ingingo, ariko icyo mwanditse baragisoma, naho bama bariko baratuka murafasha byinshi, kandi n'abategetsi murabafasha kumenya imyidogo iri mu banyagihugu bagaheza bakabikorera ko. Ati ntimuze mukangwe n'ibitutsi murabandanya gutyo, erega ni byinshi byicwa naho hasi ugasanga hejuru cyane ntavyo bazi, canke ugasanga barasamaye mukaba murabakebuye. Ni mwirambire.